ntitwavuze tuti twagize urugendo rurerure turarushe umuntu kwisi ategereza gukora gushika umunsi Imana yamubwiye ngo aje gutanga icegeranyo c'ivyo yamutumye ingene yabikoze nico gituma rero kizira kuruha nobo mbere muzoca munyumvira ingozi ejo nshanduka kirazira kuruha urakora gushika hageze none ntitwatumwe gukora nta muntu numwe yatumwe kwicara je nta hantu ndabona muri Bibiliya hoba haranditse ngo uricara urakora kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu kuwa gatandatu ngo ku munsi ugira indwi uruhuke mugana wonyene inka yashaye Yesu yarabivuze ati yashaye urayishayura biremewe gukora iciza ku munsi w'isabato cyane ivyemewe murumva yuko atana hamwe Yesu yaciye avuga ngo data arakora naje nguma nkora nawe nyene ntaruhuka urumva rero ntuguma twese turi ku kivi kandi ega nivyo nivyigwa nyene twagiye turaronka vyo kuguma ku kivi hanyuma rero nkuko twari tumaze igihe kinini tutari ngaha ndazi yuko amakuru naho nyene yabaye menshi ariko uri nk'umuntu ubu niho nataye kuvyumva uri nk'umuntu uri hanze hari ibintu bimaramaje biramaramaje kuko kubona icambere abarundi bataramenya icari ico amatagisi n'amakori mbega amatagisi n'amakori bidatanzwe amashuri yokubakwa amabarabara yokubakwa imiyaga nkuba yoboneka mbega hoboneka n'umupolisi cyangwa umusoda amahera yova hehe bakoresha umwarimu yoboneka umuganga yoboneka abantu rero ntibarategera icarico amatagisi n'amakori bazi yuko umenga ni ibintu utanze hariho abantu babirya nivyo dufise kahise kabi aho abantu itunga ry'igihugu barigira gwabo mbere sigaye mbona yuko abantu bagwanira inda abonye bigiye mu ndiwe umenga arahejeje mugabo none iyo ndayo ntiyuzura nibahomora none nibahaga mugo umuntu w'umunoho ntiyigera haga apfuma bita mwarabibonye mu minsi heze duhinduye inoti z'ibihumbi 10 aho umuntu yakuye inoti agakuraho akabuate k'imiliyoni 10 kaboshe n'imigozi akakajana muhira akagwifira kakabora no vuga ntavyakeneye n'isi hamwe ijambo rimwe isi haniyo yiba n'ikiki tari bugikoresha abo bantu rero turabasavye bahage abantu batangure guhaga nico gituma abantu baratanga bakori kubera babona hari indongozi z'intahaga abantu ugasanga afise imiduga 5 ashaka wa gatandatu wiki ugasanga afise inzu 5 10 mugakoguma ashaka kwinzu zose zibagwi wazozibamwe gute intahagara yo nimwe niza turaze twikosore amakora abantu bayatanga batinya uko babona ko hari hindongozi mbi zo hava ziyarya mugaragira ndabaremeshe none ko mukuru w'igihugu muvuga rumwe je n'ubwa mbere kwisi mbonye aho umukuru w'igihugu haranira ubutungane abacamanza nabo bavuga ati dutegereza kurenganya bakagwana kera twumva umukuru w'igihugu ahubwo ari washaka ko abacamanza baza gukorera kuri we akabagura none ubu nibo basigaye bifuza yere bagura umukuru w'igihugu ngo arenganye ivyo kwisi nta gihugu nari bwayibonerwa kubera iki inda ndende ngo biturire ntibazabeshe ngo imishahara ubu nabibonye ni inda ndende n'ubwa mbere mbonyaho umukuru w'igihugu avuga ati abenegihugu turondera neza yabo indongozi bakorana nabo bati ahubwo tubice ahubwo tubarye tubakokore tubanyunyuze nari ntibirwa bakavura ibintu vyabaye ukuri niko tukumenya kuko Burundi bijya muvuga bugwaye hose wewe uravuga ngo uvuye aha ugasanga hari abari baraguhishije nimwiyumvire umuntu kugenda ibibanza byo mu isoko so mudandaza agenda agafata ikibanza narera bafasha bingahe arafasha ibibanza kuko bifitiye uburenganzira bwo kubifata agaca agenda ivyo bibanza agaca bikotesha ku mudandaza umva wese umudandaza aciye urumva uwo mudandaza nova atanga amakori habiri atanga ikori yo kuja mu kiya cy'igihugu kugira tubake amashuri y'amabarabara vya bitaro akongera agacarondera ikori naho aha wa undi nawe murumva ko kamaramaza none iryo kori azorikura he nuvuga carikura muri babaguzi tugaca tuvuga ngo ibintu vyarazimvye naho uwo mudandaza ariko arondera ikori aho umuntu yivye vya leta ni kori aha igihugu kugira ngo kimukorere
ivyo yifuza. Murumva yuko ari ngorane. Uwo muntu nyene akaba ari wacaje kugira wa mudandaza kugumuka. None burya abadandaza bagumutse uwo muntu yabayungutse. Nico gituma abo bantu hagahera iminsi 3 batarasubiza ivyo bibanza. Turasiganwa. None ntibagira imigumuko mu gihugu. Aribo babikoze. Reka nanje rero turabe ko banesha. Nakamara amazi. Kandi harimo indongozi. Aha mu bibanza hajya mu gisagara hagati. Umuntu aragenda agafata inzu ya naka akayikota. Kuzoriha imiliyoni nka 5 mu kwezi. Agaca agenda agacarondera abadandaza. Bagaca baza umwe wese agaca ugasanga ni nk'ibibanza 10, umwe wese atanga imiliyoni nk'indwi ku kwezi. Ibibanza ari 5, imiliyoni 35. Wa wunda murishe indwi. Uwo muntu si wenye n'inzu ntiyagowa yubaka. Abadandaza bakagira kuriha umwenye n'inzu bagaca bariha n'uwo muntu. Hajya mu gisagara biriyo hari haho maze kumva, hari haho numvise umuntu aronka atanga kwa nyene inzu imiliyoni 5, mugabo akanduza mu badandaza imiliyoni 25. Ivyo ntirushobora kubibandanya uko. Nivyo bituma ibintu bizimba tukarondera ngo biri hehe aho hose uri haninde umwenegihugu. Abantu rero bapangishije amazu adacurizwamwe n'abadandaza nabo bavyumve nibakorana ubunyene n'abadandaza. Abantu bitambikamwo barya badakoze tubirukana batuviremo ko nibo ariko batoba igihugu bariko baragitoba. Umudandaza wese ahantu acururiza ubu habayiwe ntibasubire kuvuga amajambo menshi. Niyemera akagumaho umuntu aho hantu atari gwiwe ubu namenye ko iki kibanza ari gwiwe bace bamwandika na karanga muntu yiwe bamenye yuko ari we afitaniye imigenderanire n'uburongozi bw'igihugu. Ntafitaniye ubugenderanire n'umuntu yagiye kwiba ivy'igihugu. Ivyo ntaho bitaniye n'abandi biha amaparcelle agacaca kuyigurisha ku mwenegihugu nyene yarayifitiye uburenganzira ngo nuko mu ivya leta n'ivyo kwibwa. Abo bantu tubahagurukire ko je navuye hasi none kuko imwe bw'abenegihugu mutashigikira tubadome ku rutoki tubahare twako bazotunesha. Abo bantu bari kurushi ntibashika n'ijana ndababwire ntibashika ijana. Abenegihugu twese tuva hasi umwe wese akavuga ati nguyu tumukuramwo tumushyira ku ruhande ega tufuma tuja kubabika mu mpimba batuviremo igihugu gitera imbere. Iyumvire kurondera umugumuko uriko ukoresha amahera wiyivye igihugu wivye abenegihugu ugashiza kubabwira ngo ni mugumuke murakenya kandi ari we wabivye wenyene. None n'umukuru w'igihugu yabivye. Ubu rero tugiye tuve hasi ane sivyo. None ntibamaze kwica igihugu ntibagumuye abantu. Umuntu we w'indongozi nzosanga arimwe mu bafise ibanza mu masoko abimenye abarabimenye ubunyene. None sibo bariko baragumura abantu ejo hirya yejo hari hirya yejo bariko baragumura abantu hirya yejo. Reka rero natwe turabe nta kigongwe kihari kuko nawe yagira atera umudugararo mu gihugu. Nta kigongwe kihari. Niyo abayumva ko afise ingufu zo gutebagaza igihugu bunyene nazi abajeje intwaro ndazi gitwa mutabikora. Mere de la ville abasitanteri mwese ivyo bintu ngasanga mutarabiheza namwe muzaba murimo. Igitwa mutabikora nuko bajya nyene bahibiturire mwebwe. Ndazi yuko mu minsi yahera twararondeye kugira ngo abadandaza bose bagira ibanza mu isoko baharuye neza. Byarasa kubera iki abajeje intwaro nabo bari muri babaryi. Niba batarabaryi ubunyene niba bimpereze sanga umudandaza wese afitaniye imigenderanire na leta adafitaniye imigenderanire n'indongozi nimwe. Erega n'urugamba rw'ubutunzi n'urugamba utarugwanye rwo rurakugwanya. None indishonje rafise amatwi ahara inzara hazinduka inzigo. None baje ngaho bakamvura abenegihugu ndiko ndarorera nitwa Sebarundi bazonsinda mu bana banje nta kundi none sindi Sebarundi.
muga mwumve ko ari ibara kubona indongozi zishobora gukora ibintu nk'ivyo ni ibara. Mu minsi heze mwarabonye ngiye gutanguza ishigwa mu ngiro ry'imanza ikarusi, nabonye ibara naho ubu buca nsubirayo nje kuraba ko bashize mu ngiro abo nasanze bararenganije. Abacamanza bimenye gende umunyamategeko, hariho ingingo mu gitabo mpanavyaha rihana umucamanza yase guca urubanza. Umucamanza yase guca urubanza arahanwa n'igitabo mpanavyaha. Kwanka guca urubanza nico kimwe no kuruca nturushire mu ngiro. Reka rero ntangure kuburana, ngira ndondera abavoka tuburane, nta kundi tuburane, deni de justice kirahanwa, hanyuma bose tuburane, kuko nasanze bashaka kwica Burundi. Abenegihugu bame batuntuye, ntibikunda ko dushaka kwemera ko abenegihugu bama batuntuye, ntibikunda. Bateza ukira ko turi kumwereka nta ngorane. Ingorane ya horiba iyo umukuru w'igihugu atari kumwe n'abenegihugu. Muga abenegihugu turi kumwe, abantu bari kurushi gutya ntibashobora kutwononera. Rero mu bijanye n'ubutunzi twese tuve hasi, abenegihugu bose bave hasi, dufashanye. Hari habumvise ngo umukuru w'igihugu ngo agiye kuvyikurikiranira, umenga baciye bicara bose. Umukuru w'igihugu afise amaso angahe, afise amaguru angahe, afise ubwonko bungahe? Nagira ngo mwumvise umukuru w'igihugu avuye hasi mwese buca muva hasi kugwiza gatanu kugira mu muruhurire mumwereke muti caha giruku. None bacavuga ngo umukuru w'igihugu arabibona, reka twiryamire twese. Umukuru w'igihugu n'umuntu nkamwe. Umukuru w'igihugu arongoye ihanga. Mwebwe nyene tuvuze tuti turavuye hasi, umukuru w'igihugu avuze ati turabifashe mu ntoki, nabene gihugu baba bifashe mu ntoki. Reka gutinya, narumvise bagira iterabwoba. Kandi muze mu ndondere bajya abantu bageze iterabwoba. Umenga bambwiye yuko hari abamaze gufatwa. Nibaza ko babacirira urubanza kibiriraho. Abantu bagira iterabwoba mu bibazo by'ubutunzi n'ubutungane, baragira iterabwoba, natwe tugira irindi turabe ingene bizogenda. Itegerezwa igihugu cy'u Burundi cyari caramenyereye uburongozi, umenga barareremba. None ubwicaye bwabaye mu Burundi bwari kuba iyo tugira indongozi ntivyari gukunda. Muga kuberi ako kamenyero kabi kabaye kuva ku gikoroni gushika ubu, tuguma dushaka gukurikira ivyo nyene. Ndasavye abarundi rero tuve hasi turwanire urugamba rw'ubutunzi n'ubutungane, hanyuma abajejwe umutekano muri kanure. Ahari ujejwe umutekano nta muntu numwe yonona. Uwo yigirisha ngo jewe ngo ndagahambaye, ujejwe umutekano kwizina ry'abenegihugu. Murabona inkofero bambaye ziri kwigidodo cy'igihugu, kwizina ry'abenegihugu turamushira hasi, ntakazosi nta numwe ashobora kwigira igihanganje muri iki gihugu. Ariko ku butunzi n'ubutungane niyo ngwano dusigaranye, amahoro turayafise. Emwe tugerageze ubwo rugamba nago turutsinde, kandi ntidushike kubonana tutararuheza. Ico no basaba umwe wese ahari, ntidushike itariki imwe yo kwa mbere tukibona abo bantu batudogoya. None abantu bari kurushi je ndazi ko badashika ijana. Reka duhigane tariko tutazotorana. Duhigane tariko tutazotorana. Naho ho bari muri mwebwe ni muri ndongozi none. Ngo ndabatumye muhara muvuga ngo azohatambikiza hose ngo kwari je no murabiye, ngo sinzomurabira rero nzoca nica. Haraho nzogutuma ukamugambararira ugasanga ndarose uwundi ntumagamburuka. Ntavyuzi hari igenzo tubugamburuka. Ndavuga genda undabire hajya ugaca wigire ngo ntaco mbonye. Hari wigeze kubitugira mwiperereza, genda murabe ntari mu mpimbo. Namutumye genda urabe hari ahantu bagira bacishe mu bintu wabi ibintu bivuye hanze. Aragenda bacu barumvikana. Ndamubajije ntivya bindi gute ngo ntaco nabonye ngo bwa wundi ngo ntibaje. Sawa. None sindondera nanje ubundi acaja guperereza. Twabitoye mu nziwe. Nari ntari mu mpimba yungutse iki. Nagenda kugenda aho uzongambararira. Hari uwundi azogamburuka. Abarundi turi miliyoni 12. Abo bagambarara ntibashika n'umuriyoni. None bazotunanira gute? Tuzoca dutuma bagamburuka. Hanyuma tuvyikorera. Umutima w'ubucangero muri iki gihugu cy'u Burundi tuwukureho, dukore igihugu cyacu tucubake. N'abandi barabakene barakuze, na twebwe ntituzoreka gukura. Nimwamuzi ko muzokuzwa n'ivyagusa, mushake muwe murasezera isi uko n'Imana ntizovyemera. Uzokuzwa n'ivyo yivye
akazokuzwa n'ingene akamvuye abandi bene gihugu amenye ko atamugisha urimwo kandi atamugisha rero Imana izomugamagaza. Dusenge gusa Imana niyo twaye ikibazo ca mbere naho uzokwinyegeza nta cyakorewe mu kinyegero kitazoja ahabona. None ibyo byo tubitoye twari tubizi tugiye kubitora bagira bazana umugumuko mu gihugu abo rero bagira bawuzana ngira ngo abajeje intwaro mushikiranganje intwaro hagati ndamubona fata si Bujumbura gusa intara zose ahantu hari abakomisiyoneri ko tubonye arabagizi ba nabi reka rero bakora ikibi rero barahabona duheze turabe ingene bigenda. Imana ibahezagire wese.